Onyoye jisafu sinzira neza ni no saha yacu twinjiye mugira kabiri saa moya y'ijoro iruzuye muri studio zacu ndetse yaba dukurikanye kuri FM ndetse no kuri YouTube. Ubwo rero reka dukora amakuru yacu. Dukora amakuru yacu ibyo twabonye ibyo twarayibonye. Ariko abantu mugire za partage nyinshi munabandanye mufyonda subscribe kuri YouTube channel yacu. By the way abantu byo bavyiza cyane. Basubire kuri ya channel ya PJ Classic Sports nabonye Clovis yamaye sinyare ko ihari. Abantu bashobora subscribe naho nyene kuri PJ Classic Sports kugira ngo dusubire tuyikorere ko kumwe twayikorera kama match. Abantu bandike PJ Classic Sports naho nyene kubera ko bisaba ko ibifise abantu barenga 50 kugira ngo twemererwe kwikorera ko live. Abantu bagire subscribe ni PJ Classic Sports kuri ya channel shasha ariko kandi na PJ Classic Media batarayigira abandanye bayigira. Wandika kuri ya nyene bohora wandika PJ Classic Sports ugire subscribe. Amakuru yacu y'umugore bareka tuhera mu ikipe ya Barcelona reko tuza mu Ligue des Champions. Abamenyesha amakuru batari bake batanguye kwandika bati hari umukinyi akomeye cyane ngo ashobora gusohoka mu ikipe yitwa FC Barcelona mu kwezi kwa gatandatu. Abantu bati ninde ati ninde ashobora gusohoka. Edi wakimara kumva ko ari umukinyi ashobora gusohoka mu kwa gatandatu bibajije ko ari kandi akomeye. Muri make bavuze ngo jene baje kari arahuje ari washaka kugenda ku gatandatu bavuze arajo wakomeye arimo. Oya no bavuze wakomeye muri nivyo bavuze bakina zibiri ngo wakomeye nivyo bavuze umukiya ko muga bavuze ngo nuko yafashe umwanya mu kwezi kwa gatandatu muri Barcelona harasohoka umukinyi akomeye kandi azobaza abafana ba Barcelona akantu mugashireko nawe arajo babaza aho bariko baravyisabira ko bosohoka yari breaking ivuga ngo abafana ba Barcelona bashobora kuba baramukwa gatandatu. Mugiye kurundi ruhande naho hari bariko barisabira kuba bariko bavyanze nkuko Perez banditse ubutumwa timuze iyi equipe igitunza abagabo babiri nibikunda tubabazere kuri umwe ntaco twe tuzovyemera ho bavyanze abwiye ati Perez atereka ivyo nkora ndabizi mugiye ahandi nawe uvuga ati muzoba baramwanka muvyemera. Wewe ukimara kubeje ko rindi niko nabaza umuntu wese bojya ukimara kubona ati abafana ba Barcelona bashobora kubara amikindi mukinyi wa mbere hashobora gusohoka umukinyi akundwa n'abafana ashaka kwarira Finya yosoka nivyo wiyumviriye wewe je nijo niyumviriye kuko oya nasigura reka sana batubwire uwo akimara kubona iriya nkuru yiyumviriye je navuze niyumviriye arabuje wumvira arajo bon je niyumvira mini yamari kubera ko no mukinyi twagiye turaronga ama offer menshi avuga ko amutwara za Paris Saint-Germain zose ngani miri kumva ngo umugabo yitwa ko yavyan bon ndanaze gituma oya ngo navuze ati hari umukinyi akomeye uno munsi umukinyi akomeye wa Barcelona jewe mvuze iyerashike mu batondeke mugabo dukose ivyo batanze urasobanura je bambuje gusobanura oya basi mu akomeye gituma nahitsemo na mini yamari donc nabona ko bakomeye yari Yamare Rafinha na Pedri igituma kireke naje bakinya naje gusa ravuga ngo wo ukimara yumvira Lamine Yamal wo yumvira Yamal je naye niyumvira Rafinha kuko ni muri abo babiri arakundi bana kundi nitwe twayivuze iyo Frezije nitwe tuba tuzizanye ese Yamal nk'ubu mwimvira gute ku myaka 18 ese ofre nizaje bakazana ndabona wewe kandi twenge wowe ubaje Yamal ndafise impamvu nawe Rafinha Jeni arauje bo jana mpamvu gutanga we nari mpamvu kwera ko no wiyumvire nakomeye oyo nakomeye ereka turetse nibyo ashaka kuba akomeye mugabo nawe yosoka ntiyo bazafana Barcelona nibo boserebura ahubwo iyo niyo mpamvu ye nituma ivyaroje ushaka kubikurayo ubishaka uruhande ubwo rero ni kwiyumvira Yamal bon niyumvira Yamal kubera ko uno munsi tubwiwe umukinyi wa 18 kazoza ka Barcelona inyenyeri yabo imyaka mika afise muri Heruko kongereza amasezerano muri 18 wabo yavubakuye muri La Masia bahaye nimero 10 baramubwira bati genda duserukire hasotse inkuru y'umukinyi ashobora gusohoka ndetse akababaza abakinyi gute wiyumvira Yamal bon niyumvira Yamal kubera ko niyumvira kuri situation financière equipe ya Barcelona irimo equipe vyaranse igaruka kuri règle ya 1/1 bivuze ngo equipe itegerezwa gukora buri kimwe cyose ikagaruka kuri règle ya 1/1 iyo rero uvuze ikintu cy'ubusazi kidashoboka abantu batiyumvisha
ni kwa kundi uvuga ngo nimbika aricyo cyonyine gituma nogaruka kuri regle ya 1/1 mafu nkiyumvira ofre yigeze kuvugwa desa 50 miliyoni yanswe ariko nkaca niyumvira est-ce que uno munsi wabaronse ya 400 miliyoni yo boyisimba réellement kubera ko nawe Barcelona yumvikana n'abo bana bayo cancane bayikuriyemo nka kuriya kuntu muri covid begereye abana ba equipe benshi muri bo bemera kugabanya imishahara mugabo abatari abana ba equipe baravyanga rezo pura kene bavuga ngo est-ce que uno munsi nk'uburyo nka Barcelona uvuga ati mafu kugira ngo twubake ibiramo siko tuzoba dufise amare gusa ariko nuko tuzoba dufise amahera tugaransa kujya isoko uko bikunda je no kwiyumvira ibisazi kuri Rafinha cyangwa kuri Torres cyangwa kuri Pedri n'abandi kubera yuko n'abakinyi ushobora gusigurira abantu ko agiye urabona Inigo Martinez ukuntu yagiye nubwo yari akuze mugabo entre parenthèses iriya risque barayifashe baramusigurira baravyumvikana ko avuga ati reka tureziriye nigiye rero je nisanga nta mukinyi numwe ako sera abajo Barcelona ifise una musoteka ku isoko gigura nigurisha ukavuga ngo umufana rababaye ariko kandi ugasigura abafana ukababwira ati voilà turinjije ni muri miliyoni zirenga amajana 3 Lamine Yamal kuko vyose uvuze gusohoka bigaruka ku gaciro k'abakinyi Barcelona ituze ariko muri projet ubwo watangaye maru gasigara niki muri projet rero niyo ncangaruka kwana Rafinha afise imyaka nabo mwiza peut-être urabugumanye ni 30 arasatira 30 nimba ni henze ya imyaka 29 muri projet rero hano ncangaruka Lewandowski aragenda nawe niyo yiyo Torres nta projet bamwubakirako muri projet hano ngaruka bigaragara ngo muri Barca cyangwa se muri equipe ya Barcelona yose muri rusange ro projet cyangwa se futur galactique wo kubakira ko projet ni Lamine Yamal ibice byinshi bitwereka ko Lamine Yamal kandi baramaze no kumuprioriza gusumba abo bandi bakinyi bose ko turibuka twesaga mu mwaka weze ibiharuro vya Rafinha saison ya Rafinha koze ariko abana ngo muri equipe indani kwa Barcelona bo barahitamwo cyane kuba umwana muto Lamine Yamal ari buyofata ico kibanza kugira ngo peut-être amupushinge yongereje amasezerano niba babona muri kazoza kare wabonye inkuru wabonye puissance wabonye ubushobozi wabonye kudandaza vyari mukongera amasezerano kwiwe yahawe nimero 10 kugira ngo arepresente equipe ya Barcelona nyuma yuko yahawe fati bikagaragara ngo we ntabwirizwa kuyikorera ariko kandi cette fois nyuma yo guhabwa nimero 10 yaje arademontre ko ashobora kuyikorera no saison ibiharuro birateye ubwo ugerageje no kureba bigeze no munsi nawo tuma nawo hakana no munsi Barcelona cyangwa se n'abafana muri rusange barabikora amatieri bamutoye nk'umukinyi mwiza yaranze no saison guce wiyumvira ko ari Barcelona yohagarara kigurisha amatieri ya projet Mike amatieri ya projet Barcelona kubwanje ifise abakinyi umunyegori ifise ku Barci ifise Pedri Gonzalez ifise Lamine Yamal abo bakinyi bane amatieri ya projet long terme negura projet navuga ngo ndategura ibindi byose arikaba naba intouchable kwera kuna munsi wakora ibisazo karekura De Jong Bernard ariko araduka kwereka ivyo bimenyezo ugatuma usafari ngano byazo duza experience ariko bigakunda aba defenseur bose Barcelona kiriyumvira muri axe central ni kugira ngo nubundi ku Barca giri yo maturité niyo stabilité nk'umukinyi mwiza mu defenseur Barcelona zotunga mu igori sinavuze aracari mushasha Joan Garcia kandi urabona ko bamupromesewe kumupushinga kugira ngo yisanga muri national team nabo baprometa statistique nziza kandi ariko arabikora waza kuri Pedri Gonzalez bikara fopose vyavuzwe kwa Real Madrid na Perez n'ibindi ariko urabona ngo ni bimwe mu bintu nka Pedri atiyumvisha avuga ati Jesse no kina Real Madrid ugacuza ku mugabo azwi izina rya Lamine Yamal ku myaka yiwe 18 nawe umwe n'umwe mu bakinyi navuga ngo no munsi Barcelona ashobora kuzoyobora no projet mu myaka myinshi iri imbere kuri projet je peux pas penser que Lamine Yamal mugabo rero iyo bavuze ibisazi wowe uca wiyumvirike iyo bavuze ibisazi c'est le moment de réaliser l'impossible vya bindi abantu batari biyumvira ukabona birabaye erega no bareba abantu bataratahura ukuntu Neymar Junior yavuye muri Barcelona nabiriya byari bisazi cyari gutuma amaza nkora Landry nako namukumbuye Landry ya ariko yakize ni sawa nibaza ko gora mu ndwiza mu ndwiza zoba hari ejo twaraho yarambwira ati meze bigenda kose yakize ariko arondera ijwi gusa cyajwi ryo kuza ku we kukimara kubona ino nkuru y'umukinyi mwiza wa Barcelona ashobora gusohoka akababaza abafana wiyumvirira Rafinha w'imyaka 30 kwa Barcelona bigaragara ngo cette fois-ci nawe ni nkingi ya mwamba hafi aho yamara hata hari mugabo kabona ngo na Rafinha nawe equipe iramuri gasufura nibaza ko abafana ba Barcelona barazi combien de fois iyo babuze Rafinha cyangwa combien de fois dahari
basufura kabona ngo les services za Rafinha muri equipe ya Barcelona hari ico zimarira umugwi kandi ku rugero rushimishije. Ikintu ca mbere ni inkuru hanini je nayisomye inshuro zirenga 3 kugira ngo ntahure byinshi. Kwari kumedita cyangwa ntabwo ni high limit bivaye no buryo inkuru yari yanditse. Barcelona kwanza ikintu ca mbere caje kurikira nja kurondera Yohana Laporta hari uburyo secrètement yemereye body ko we na Deco ni muri buri rinoci bakeneye kugaruka kuri regle ya 1-1 vyanka vyakunda bango Barcelona ifuza ko mondial izohera bamaze kugaruka kuri regle ya 1-1 nimba abakinyi basora bumvikanye, nimba abakinyi bakomeye bagurisha amahera menshi bumvikanye, bisobanura ngo hari uburyo muri projet Yohana Laporta manda yiwe ya mbere yitoreza kuba Barcelona ko murongozi wa Barcelona asubiriye Josep Maria Bartomeu 2020 mu kwa gatatu. Kimwe mu bintu yahagaze ko chatumye hanini ngira bamwizera murabizi ko cari gihe c'impera amasezerano ya Lionel Messi muri FC Barcelona. Ijambo yagenda avuga yabwira abasosiyose n'abakunzi ba Barcelona yabwira ngo aba bose turi guhiganwa nta numwe afise ubushobozi bwo kongereza amasezerano Lionel Messi tari jewe Yohana Laporta kandi warabo buryo ya nivyo haracemwo imanda ya Bartomeu mugabo yaragarutse kandi ugereje kuraba manda yiwiwe ni manda aba Messi badugiyemo ari kumwe na Pep Guardiola agizemo mvango reisite yitwaza Lionel Messi mugabo ubwiwaziko igitambo ca projet yiwe ari Lionel Messi baramutora avana Barcelona araheza aravuga araba asanga uburyo equipe ihagaze nta kwizo gubifise Messi nta buryo narumwe bwo nta buryo namwe bwo kunda ko iyo bandanye itunga umukinyi nka Lionel Messi arikura Lionel Messi kiri mu bintu vyababaje abakunzi ba Barcelona. Uravyukana Messi asezera kuri camp no marira menshi cyane yihanagura amaso maso ni ibintu bibaye ntari ndavyiteze umutima wanje n'umubiri wanje ndetse n'umuryango wanje twifuza gumani Barcelona wanashimura uribuka ko yanagiye muri Paris muga famille yiwe umugore we n'abana bakambwira ati no twe tugumini Barcelona yaranigeze guma avugwa kazogaruka i Barcelona nyuma yo kuva muri Paris bisobanura ngo Yohana Laporta yinjiye muri manda ya kabiri ivyo ari byo byose muri manda ya kabiri hategerezwa kuba igitambo cino projet kuri manda yiwe ya kabiri projet umukunzi wa Barcelona bango atazosiga projet umukunzi wa Barcelona azohanga Yohana Laporta kambwira eske ugomba noneho wongere kindi myaka 5 tudatwaye UEFA Champions League tutogura umukinyi miliyoni bayo batatu beza tutoja ku isoko ngo tube ya equipe ishobora ni muri buri kugura abakinyi batatu bari valorize muri 250 miliyoni za kudufasha uziko nongeje kuri analyse yanje noca nongera ko nivyo vyiwawe sivyo bigatuma je ngumashimangira kumva ngo iri bombe rigomba guturikira kuri wa wundi mwese mukunda sivyo rero naja kuraba ivyo vyose nanabonye ko Barcelona bamvuga batangwe system yo kugara ikibuga Mundo Deportivo yeje kubivyandika ko Barcelona atangwe ku projet yo kugara ikibuga donc mujanye n'inyubako zaho basubiza n'inyubako zaho kuko no munsi basa nkuko mu matribune baraheje mvuga bakeneye ko gusaba abagenzuzi ba UEFA barariga nabandi baza kugenzura Barcelona atangwe projet yo kugara ariko aba FIFA bagiye hari kandi uziko banagikosana Barcelona ifuza ko saison iza bari ari progressive ni progressive tingeza kuko nifuza kwakira abantu bangana uko muranyemerera bakaguha licence ariko licence bivanye n'ivyo no muri La Liga babageze gute bamaze kwa approve rero iyo yose ndiko ndabiraba Barcelona nimba ino saison batwemerera kugaruka kuri regle ya 1-1 ugereje kuraba no munsi abakinyi barendezirable biragoye ko bo kwinjiza amafaranga nta mahera barimo nta mafaranga barimo amahera ari mwabanyene bakiri muri projet long terme ya Barcelona bisobanura ngo nimba racazi inkuru ko Barcelona yiteguye kurekura umukinyi muci mwiza kandi azobabaza abakunzi ba Barcelona aho kantu kibisazi je nase ukongeramo ku mpamvu
nivyo ugereje kuraba Pok Barsi bivugwa kenshi ko niwe ubuzibizi bwa Barcelona buzokubakirwako sivyo ariko imbere y'aho twarabwiwe projet ya Kubarsi na Araujo yes muri dio yo muri defense ugereje kuraba nko mwino defense yabo bose Barda Sots no munsi aragafaranga yinjije naco bitwaye Jira kunda Sots nivyo no mukiya Akomeye mugo no munsi asohotse bateguye uburyo bagura umuramplasa wiwe agasohoka ku giciro ciza naho we wari mu bakinyi batari kuvugwa muri Rimere sinibaza ko yo bari kudire kuri Barcelona canke se vyo babaza cyane abakunzi Barcelona mugiye Barcelona yo bagize iki yateguye undi mukesha kugira iki kumusubiriza gusubirira nde Jire kunda yateguye kuja kwisoko par exemple kuko kandi Laporta c'est pas kudire kubera ko harwande yuko Flick yagize nimero zibiri uno munsi bivugwa ariko uno munsi yarigiye Barcelona abakunzi batwabona gashavuga ngo il faut umu nimero zibiri de formation ya uno munsi ari projet yo kugura burundu yo Cancelo Barcelona kumutera pressure ko nawe bivaga yishiramo ukuguru hari uburyo ngo Barcelona batangwe kwiyumvira bamwe barabakomeza arabati est-ce que possibilité yo garukana makukura avuye muri Chelsea niyo kunda bisobanura uno munsi kwa Barcelona deje bakubwira ko muri defense ya bose yaje offereza bodandazwa sauf ku Barcelona wenyine tukatwongira ko bagomba kwinjiza undi mu defenseur nka Bastoni bisona ngaho muri defense were wese yosokuretse ko ku Barcelona tumwinyoye bitona kunda nta kudiro birimo tuje hagati mu kibuga hagati mu kibuga hariho Marc Bernard hariyo Frenkie de Jong hariho Casado hariho Pedri hariho Gavi Fermin Lopez na Olmo n'abakinyi ufashe Gavi Olmo ukafata Fermin Lopez ukafata Marc Bernard ukafata Frenkie de Jong n'abakinyi bashaka kwisoko kandi bakuzana amafaranga en fonction de contexte ushaka kwikura ariko umukinyi wenyene mbona hagati mu kibuga yogurishwa akavuna imitima y'abafana Barcelona Pedro Gonzalez Lopez nawe sinzwe novuga nta nivyo muri Barcelona barota niba turi kuvuga ngo inyuma ubuzibizi bwa Barcelona buzokubakirwa ko Kubw'Umukinyi hagati mu kibuga abandi baraza burira kuri Pedro Gonzalez Lopez ku buryo meme n'imigwi iriyumvira muri Barcelona nta mugwi numwe tubona ku isoko kuri yumvira Pedro kuko mvaho ni ibintu bidashoboka waraba abandi rero basigaye uno munsi Frenkie de Jong sezo uko turarangiza presque inkino nyinshi azikiriye mu bitaro erega n'abakinyi bogiye barongirwa amasezerano kubera iyo matirite yabo mugabo kandi kugira ngo kumbure umwanya wose bafise performance nziza bikunde bishitse bakadeza kwa danza badandaza gatubuza ko nk'ubu De Jong atongereje amasezerano na De Jong yogereje amasezerano bishitse nka Manchester kamusara dufate nk'umusubirizi wa Casemiro ni uri bakazana nka offer miliyoni 70 kwa Barcelona ufise Pedri ufise Gavi yagarutse ufise Marc Bernard usanga wo vyumviriza ni muri buri ugatuma ufata milizi 70 ugafata izindi miliyoni 40 ugatuma urondera umukinyi umukasere nka plan B ashaka kuza kuyongera muri abo ndavya gatiro ndabona umuntu wenyene yoba kudiruka Barcelona ni Pedro nje mu busatirizi rero mvuze mu busatirizi Rafinha Ferran Torres ndabashira ku ruhande nako Lewandowski Ferran Torres ndabashira ku ruhande abo ni abantu babaza aba muri projet long terme uwo soka wese agafaranga kaje gatubutse nta muntu yabaza uno munsi Lewandowski vyamaze kuba bivwa ko ire decide kugenda Ferran Torres ari uburyo biriko biravuga ko hamwe Atletico Madrid yovyemera bashura kumukana bakanegosia ku John Alvarez bashaka kuzana amafaranga kongera ku Ferran Torres rero naje kuraba rero ashaka kuzoyijamo cyane Torres naje kuraba hasigaye mu busatirizi Rafinha nande bro na Rashford nambwo mu contract oyo Rashford wewe amacenda ni menshi Rooney Barge amaze gusaba ko nimba atamwanya kuye bogira bo nimba kumutiza bakamutiza akigira cyo bakamakigira bisonera ngo mu basatirizi muri project Barcelona abasatirizi barimo ni babiri wonyene ni Lamine Yamal na Rafinha abandi bose yaba Barcelona yo bifise amafaranga yo basohoye ikabaramplasa waja kuraba rero Lamine Yamal bro a 18 ans umwana yakorewe apana ngo yigiye umupira yakorewe gukora sivyo yakorewe muri La Masia yakorewe muri La Masia umwana uno musi atari no muri Barcelona
ahubwo no munsi no muri equipe nationale bari kumubona nk'umwe mu barongozi b'ubusatirizi bavuga ati nimba France bazinjirana Mbappe iminsi yose muri mondial nimba muri Brazil bazinjirana Vini canke Rafinha nimba no munsi tuzoja muri Portugal twitega aba Bruno Fernandes equipe zose nimba zifise abastare bawo muri equipe nationale ya Espagne dufise Lamine Yamal gusumba ari wese nta nundi musatiriza hari uno munsi umunyespanyol ari gukomanga ku buryo n'ibikopo bijugumira ku mugana baratari Lamine Yamal agira ikibazo cimura bakavuga ngo Gute zoja mu kobe cyiza tite ukabona ko Espagne ahubwo igomba gufata Barcelona muze tuje mu nkiko Gute Lamine Yamal aravunikana mu mukinisha n'abakavuni ukamengo yambaye ivyuma bisobanura ngo niwe Messi niwe mustare niwe mukinyi muri project ya Barcelona yitezeko simbona ko nta mushahara ari gusaba mwinshi Barcelona nta bintu vyinshi muri kontra yiwe mugabo dufise kontra Lamine Yamal kugeza muri kano kanya iri mu ibanga ridasanzwe si iri mu ibanga ridasanzwe mva ngo ridasanzwe mugabo ni naza kontra uno munsi zongekwa mu buryo tutaba twamenye erego menye ko kiyagihe Messi hanga gufatwa amafoto ngo urumva ngo arindiye nyoko mugabo ukibaza ati yagiye gukora ikirere erega umenye ngo Messi tukabwirwa ngo urumva ngo azongegwa amafaranga umenye ngo Messi muri sezigira umenye ngo Messi kiyagihe yari kwempa hari byo ari gusaba Barcelona hari no buryo Barcelona bwa ati no nimba ba Piqué twarabagabanije nimba bande twarabagabanije ntago nitwa Burisoni umutama hako tukurisoni ngo tuko tugomba amafaranga making n'ibiki igire kandi haro vyinshi amadroit TV n'ibiki Messi yaramaze kuba brand yo hejuru imaze kwa Barcelona byose Barcelona itegeza no kugira iki ya Messi ariko kandi iri ndi kubona iri yanginga umukunzi wa Barcelona mwiza yagomba kwitaho ndi kubona rero yagomba kwitaho byafashe kugira ngo babitaho ndi kubona rero Barcelona gugurisha umukinyi akomeye wingira kamaro si Lamine Yamal kuko nigihe waba ushaka kubaka projet nziza na equipe nimwe ku mugabane wa Buraya yo bishaka kubaka projet nziza ifise ku isoko Lamine Yamal tomugura none we Barcelona ugomba kubaka abakinyi ugomba kubaka equipe nziza ifise abakinyi beza ubanje gusambura ukanatakaza na wa mustar wow naza kuraba rero itariki 10 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka aza kuje imyaka 30 Rafinha Luis Diaz Berori Rafinha nagiye gusubira inyuma sanga uretse sezo yo mwaka uheze yonyene niyo sezo Rafinha yagize Brazil nkeye yakomeretse gake ni nayo sezo gafise byaro batigeze kugira mu buzima bwe nk'umukinyi bisobanura ngo ugereje kuraba ino sezo Luis Diaz Berori amaze kugira imvune zitatu kari izo mvune zitatu za Rafinha za costings ibikomeye Barcelona ni imvune ubona ngo uraraba ukavuga ngo akazi Rafinha akoze umwaka uheze yego gashobora kuba ariko bivanye n'imyaka afise no mubiri afise nk'umusatirizi kuko burya hajya umudefenseur ukimyaka 34-35 umuswiko uri 19 ukinya A36 akabandanya kina mugabo ugira uzoba n'umukinyi wo ku ruhande yinanata ku myaka 35 agikina umupira abo bari no bategwa ibirato cyane ni bari mu bakinyi bakorerwa amakosa bastafinga bakirikare kuko abakinyi bo ku ruhande 7-11 bari mu bakinyi basaba akazi kenshi mu kibuga bisobanura rero Barcelona je niyumvira ngo turavye zino mvune za Barcelona nuna nakoza Rafinha nuna munsi je kubganje atanangaratisa ko Rafinha umwaka uheze physique nako umwaka uza physiquement Barcelona yo mwizera ku myaka 30 nkaca nongera ko Rafinha imbere ko Frikaza kuri Xavi yari hafi gusohoka Barcelona ifise offre z'abanyarabi Saudite plus de 70 millions aho nyene Edisi ndaguciriyemo nico gituma jewe muri projet yanje nayivuze na Jesino rekura ya mari pempo tivyo nabandi konde ubaka mugabe gituma rero nanje niyumvira Rafinha kuri yoka niyumvire ko equipe idandaza umukinyi akazimba ryari igihari karakina afise ibiharo vyiza donc mu mwaka we mwiza buri yuko kandidatire zari kuba nyinshi zirondera Rafinha za Arabia Saudite mwaka weze bazana 200 millions 250 sikuno musi vyoba nivyo kuko nous sommes dans une saison iri presque ku mugabo umenye ngo Barcelona probablement ndiko ndagaruka hiti namwe Rafinha yogira igikombe cisi ciza ariko nubwo iseruka y'igihugu wa Brazil bishobora kumuboostinga
abantu bagasubira kwizera ngo turazi ko Rafinha atari mu mvune il est parmi les meilleurs joueurs bande ba equipe ya Barcelona Rero, itunze rero, mugabo amakenga niyo nacemera kuvuga ngo nimba peut-être bazobinegosia imbere y'ubwikombe cy'isi gitangura donc sezigira bagatangura kwimvira Ahubwo- kumbura Rafinha akaja mu gikombe cy'isi baramaze kudesida ko aribo baza gusoma Ahubwo- ubwo offer ya Arabia Saudite yo uno munsi ahubwo nishobora kubije erega yitwajije ko Barcelona ishobora kuvyorosha kubera ko itaronse Rafinha yifuza ariko izanye amahera make par rapport y'ergeza mu mwaka wese. ariko None ndakubaza. nubwo yavunitse Ikibazo kuri- kimwe. kuri match 31 iminota 2000 bivuga ngo yaravunitse cyane kuko deje mukinyi mwiza no munsi Kane bigaragara ngo ntiyasivye ari mu minota 3,300 gutyo Yeah. hafi 4,000 ariko ibitsindo 19 na pasi ndwi nivyo nico rero kikwereka ngo nico rero kikwereka ngo ngo kandi bigaragara ngo Nico rero- pire saison kuri we kubera nico rero ko ari we mukinyi akomeye n'umukinyi yitwa Gadakomeye musatizi bwa Barcelona twari tuzi nk'umusuper sub Rabiaro vyiwe Ferran Torres nivyo Rabiaro Ariko- super sub ariko- twatangwe tubona umenga ariko- ni Olmo byose- cyangwa ni Lopez Rabiaro vya Lopez Hazard na Mike kuko Rabiaro offensive kwa Barcelona nivyigeze biba ingorane kuri Defense League ariko twaravye ni bande be explose en fonction erega ndakubwira ikintu gihari je nkonta bino bintu bisha kuri bitatu aha ahubwo na munsi je mbona uvuze kuri ico nyene mbona ko igikombe ciza ca Rafinha kizoha impamvu nziza ya Barcelona kuko na munsi nimba kumugumana kumuboostinga aya kugira ngo swata mafaranga ayo mafaranga bayakire cyane Bayakire. basubire bagire icizere cyo gumana Rafinha rero bisobanura ngo mugabo unyene erega ariko ndavuga hedi kora kurumva badomye kati mu kwa gatandatu setati bodi ya Barcelona na Deco bategerezwa kwicara bakiyumvira ngo mbere yuko igikombe cy'isi gitangura qu'est-ce qu'on doit décider ari naho hantu nshaka kuvuga Gendura. nimba ubwo baranabisemo kwa Barcelona ifo kubiroporta bagatuma bakora inama nk'inyuma y'igikombe cy'isi none bazi yataga none- forme ya buri mukinyi kuko igikombe cy'isi ça fait partie imwe muri None- evenema ishobora none kudubla Hazard. valeur marchande y'umukinyi ikibazo mfise ni iki isohoka rya Rafinha ryabaza abakunzi ba Barcelona Joao bon jya wabaza none ariko ndakwaza uno munsi Rafinha Barcelona mvago offre ziko ziva muri Arabia Saudite genda urabe Eh. nimba uno munsi ari equipe abantu daboro equipe ya- hari abari gato yari sinaguciriyemo hari abakiriko barabaza bati ni mudutomore neza of course ni Rafinha niwe bigaragara ngo Arabia Saudite yamusari muyandi majambo Al Nassr yiteguye Equipe kuzana miliyoni 90 kwa Barcelona kuri Rafael Diaz Beruri w'imyaka 30 w'imyaka 30 Aven Twitter agomba kwize 29 mu mwaka wese hari offre ya miliyoni zingahe plus de 150 kuduka uzangu na musuze kuri Ronald ni vya bini nigera kuvuga bariko barondera na Vini equipe ya Hilal ariko peut-être ziri equipe ni equipe zi profita Mike ni equipe zi profita muri Mike desordre Atlanta nimba Laporta yarazi kwaje muri Barcelona imusani byo kubaka n'amafaranga Yeah. mugabo akarekura Rafinha nakakarekura Messi Rafinha peu importe ibiharuro yogira muri mondial miliyoni 90